kuja mu rukundo n'umuntu n'ibintu bisanzwe Wewe wari wibereye mu ugihundusha ifaranga urarimpereza nkari wewe wari wibereye mu rukundo n'umushugamani je nari mu rukundo sha baca baraza kumvangira yari umushugamani canke vyari bimeze none umuntu afise 30 dufate umuntu mukundana afise 30 uri kuri 26 uwo n'umushugamani afise umugabo n'abana hanze uyu nta mugabo n'abana yari afise kiretse ko yari afise abana kandi abo bana banyita papa nabaye papa ntarayishirayo sha waretse urupeti rwa 17 rukampamagara papa ukaguhamagara papa yego kabisha baragerageje kuguha ariko mu nyuma ca bitwara nabi ngo baragerageje kuguha mu nyuma bitwara nabi muri Sweden sha duhaye makuru ahubwo abantu dukora umwuga umwe baca baramvangira bakuvangira gute ngo ne wavyononye ariko je nta kibazo mfise kuko ivyo nariye biriko birishurwa numva ikibazo kiri he biriko vyishurwa gute none bazameze nk'abandi bayarya bikabasura ni inkuru zasohotse bivuga yuko Starboy yari yamahera y'umuntu wese yari umuntu dukundana yari umuntu dukundana oya jewe ni umuntu avuga ko namwivye vraiment wonya azoba ari umwasi je ari ibintu badakwiye kumvuga ko muzigenda umuntu nafashe umugambi wo yarigeze gusambana muga jewe narasavye Imana ati Mana ufashe sinze ndabisubira burya warigeze kuba usambana apana nsambana uba mu busambanyi kwabira Starboy ni post heruka gushirwa ko nakoresha umwanya mu minsi heze yayishize kuri status kuri statut yiwe ya WhatsApp avuga ati jewe na Starboy ntidusangiye umwuga Starboy akazikiwe nako kurondera aba diaspora bo muri Saudiya nta kindi kintu ashoboye so ivyo ko narabivuze warayihoye umva ndakubwira ikintu kimwe burya ihene n'intama biri kumwe uramenya ati ni ihene iyi ni ntama Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez tous bien, en espérant ko muri top, en espérant ko mumeze neza cyane. Uyu ni Nice Sky mubibona nkuko mubibona uyu ni Nice Sky kuri micro nyuma y'igihe kirekire nyuma novuga ati igihe kitari gito tutariko turabana kuri Buja Town TV nagarutse kugira ngo ndabashire on time kugira ngo ndabashire on point. So ushaka kwibaza ngo dutanguranye nande today ngo no munsi twatanguranye nande uko mwabibonye mu ka video katanguye natanguranye na Starboy the ship canke the shape the shape Nize kuno kugira bahite babibona nyene kabisa même si na nyibe ivyari ivyo même si na undi muri bad mood mugabo za gutegezwa ko ndi mood reka ndakwakire kuri kamera zacu za Buja Town TV. My name is Starboy the Ship audio from Star TV 257 sango ndongo ikinyamakuru kandi ni canje naho tugisangiye kiretse ko ikinyamakuru nagihereje bene gihugu abarundi muri rusangi kwera ko ivyo bakurikirana jemba nabibonye ariko bo baza kubikurikirana nico gituma navuze ati surubuga rw'iwanje ni wa bene gihugu abankunda ariko ko abatankunda nawe ucu vyumva turi kumwe na Nice Sky muri Buja Town TV of course no munsi ndumutumire for the first time I think ko tuza kuganira byinshi bitandukanye don't be afraid ntugire ubwoba ndahari ahubwo we ntugire ubwoba naje muri bad mood bivanye nuko je ndayibona ntushaka no gutwenga today ndaza guseka sha je ndaseka neza sha aho nsetse canza na tuntu hano batwita utubinga je amabinga sha n'amaso je ibintu vy'iwanje rero attention n'ibinini binini byose n'ibinini binini byose n'ibigandiro nawe hereye ku mutwe ni munini izosi ni rinini igifua ni kinini kumanuka Tujumva habuze uburebure gusa byose nibiganye biri ko murefu metre 75 oya ahubwo no kurabuka turashira ko n'amahoro tuze guhagarara ugasanga unduta nice ndaguhereza amafaranga 220 ubure ya sokororo yashire 20000 guys ndi kumwe na The Shape CEO ni The Shape ni The Shape iko ndayivuga nabi bahita intama mu kirundi ico ni icongereza rurimi rw'abazungu niko ikiwise intama kwera ko je ndi umuntu ntekanye cyane ndi n'umuntu ntagaragara cyane muri quartier kiniki nigira gukora ikiganiro nkaca nisubira mu rugo rero intama ni ikintu gitekereje intama yiravye no mukira so ashobora gusegikiyo yibaza ati ibonye umwansi intama iratekanye mugabo yico koje vraiment mimi ko na mdomo sinone hivi zanye umuntu uvuga ati we wa muswahili mu buyenzi mende umuntu atekanye atekereje ntishira hejuru ya tuvuga ati The Ship
Reka niyite doship. Hajya umuntu yishira hejuru kuri ino si turemwa n'Imana ariko wishize hejuru kuri ino si hajya uri kurakoreshwa na Satani none wo kwishira hejuru waremwe n'Imana ujya mwanya uri gukoreshwa na Satani uti rero uri wa muntu atishira hejuru ese nishira hejuru kubera ko mbaye ku bugombe bw'Imana Imana ishatse n'ubu nyene yonkora ikandimbura ariko Imana nayo ntigera irimbura ikiremwa cyayo irakureka nyene kwidagadura ukabona agaciro kayo utakabona ucukora ibiri contraire n'ibyayo nuko biba bimeze ni Starboy ari nawe CEO wa Star TV aho benshi bavuga yuko ari amajambo yavuzwe cyane yuko irya channel ya Star TV atari ya Starboy wono umusazi yabivuze n'umusazi ngwirimwe ama sponsor y'aba diaspora yabivuze n'umusazi n'abashugamami uzukuntu ndira ndiko ndabura ya déplacement iyo batabuza amamoto nari mfise ni moto naraguze moto mu mafaranga yanje hari abandi bataragura amamodoka mugaje natangwe kugura moto urumva ko nabaruta so cyo no kubwira ko umuntu wese yavuze ko atari gwanje no umusazi rero umusazi pe tuvuge yuko atakundi kuboko kundi muntu kurimwe nta kurimwo kiretse ko hagize uwuza agashiramo kuboko n'ukuri kw'Imana muri kino gende jenyene natakambye kuva kera mbona ukuboko k'umuntu narakubuze rero mugihe nakubuze rembi ndi jenyene bareke jembe ndi jenyene tu uko nyene kwera ko narabuze umfata ukuboko sinzi abantu bafite amafaranga ukuntu bafata ukuboko abantu ukuntu baba bameze ariko bombwira nimba ari ingendo ituma bamufata ukuboko umuntu kanaka nanje nkahindura ingendo kandi abige matanshi mwe muraza mukaca muronka amakamera mukaca muyono nayo gatanu bumenga norira so reka tuganire ariko nawe wararonse baragerageje kuguha ariko mu muca bitwara nabi ngo baragerageje kuguha mu nyuma bitwara nabi muri Swede sha duhaye makuru ahubwo abantu dukora umwuga umwe baca baramvangira bakuvangira gute ngo ne wavyononye ariko je nta kibazo mfise kuko ivyo nariye biriko birishurwa numva ikibazo kiri he biriko vyishurwa gute none bazameze nk'aba bandi bayarya bikabasura je amafaranga ndi kuyariha ni fresh kandi barambujije kuma ndabivuga kuri rezo social barakubujije ko mubivuga je nagomba ndabikubaze ko ndakubaze ati mbega ni inkuru zasohotse bivuga yuko Starboy yari yamahera y'umuntu wese yari umuntu dukundana yari umuntu dukundana oya jewe ni umuntu avuga ko namwivye vraiment wonya zoba ari umwasi je ari ibintu badakwiye kumvuga ko because je ndizi je nakuriye mu buzima bugoye kandi n'ubu ndazi nta buzima bwigera bworoha kwera ko n'umugwiza atunga ubuzima bwiwe buragora bivanye na meditation agira ugasanga ariko aribaza ibintu birebire vya high level so nibaza ko umuntu avuga nabo wundi ujya bari umwasi biterambere umuntu umureka uko ari kose ni pare yiwe uko umuntu nimba ataza mu rugo iwawe umugaburire cyangwa uje mu rugo kugaburire uwo ntacikwiye kumuraba ko so kuja mu rukundo n'umuntu n'ibintu bisanzwe ugihundusha ifaranga urari impereza nkari wewe wari wibereye mu rukundo n'umushugama je nari mu rukundo sha baca baraza kumvangira yari umushugama canke vyari bimeze none umuntu afise 30 dufate umuntu mukunda afise 30 uri kuri 26 uwo n'umushugama afise umugabo n'abana hanze uyu nta mugabo n'abana yari afise kiretse ko yari afise abana kandi abo bana banyita papa nabaye papa ntarayishirayo sha waretse urupeti rwa 17 rukampamagara papa ukaguhamagara papa yego kabisha urumva ko nari meze neza bica bigenda gute kugira ngo mubashe kwishuzanya amahera kandi mwari abantu bari baramvanje abantu dukora umwuga umwe burya si beza buriya nibashaka kaje nagira umuntu mukora umwuga umwe uzokugira umugenzi hano Burundi bazokugira nabi muvugane tu mugabo umugize umugenzi kuko abantu bo mu Burundi n'abantu nabonye niyo wironkeye umushera akagukubita kuri profile baca batangura kumubwira ngwe bana nguriya ngureka mwaretse shana tubeho dushaka kurongora muri 2024 kandi usanga wari serious ushushe ngushaka yo umba nararongoye we numva ko bankuye njya gusa none vyagenze gute baravuze amafuti yawe baragusarishije ingene uhora uvusha kimya vyagenze gute sinavusha kweli nta ntiyari kumpora kuvusha kubera ko nari gushobora no kubimusigurira no muzigenda umuntu nafashe umugambi wo yarigeze gusambana mugajewe narasavye Imana ati Imana umfashe sinze ndabisubira burya warigeze kuba usambana apana nsambana uba mu busambanyi kwabira narigeze kubaho basi narigeze kwabira narigeze kwabira mugabo ndavuga ati so muramba barira kwera ko ubutarabikora nteri buyi hari benshi ariko baradukurikirana ndazi ko ari abatarabikora
ariko bamenye nimba utarabikora cyangwa utabikoze n'ubuntu bw'Imana wagiriwe kubera ko ico kintu ni ikintu igikoze wumva umenga urasosewe mu gihe ukirimo ariko kivuye murabona yuko ari no mu gihe bizarre binabishe wicafuje so je nafashe rero narafashe uwo mwanya ndavyumvira je buri kintu cyose icyo gihe wari ukibibayemo je n'inzoga kugira ndazireke naramedise ndavuga ati eske iyo nyoye inzoga zimfasha iki neje kunywa inzoga ndaronka amafaranga ndavyibuha canke nije na consommer bene ukunywera amazi byo twari iki medise uko ndabona yuko inoti ikenewe ukuntu twitigitako ndavuga ati je inzoga ndaziretse kubera ziko ziraguhombye naraziretse ndavuga ati jewe inzoga ndaziretse kubera ko nubundi ndazinyo ntacyo zimfasha izo swing z'inzoga mwene muzigumane kubera ko jewe haraho ziswing z'inzoga kandi kuva ntangura kunywa inzoga gushika ndazireke nta muntu yigeze mbona mborewe niyo ntwaye kuri beach tuko turanywa inzoga ukagumuzana inzoga ndakubujije ukanka naca ndazisesa mu mucanga kimya kimwe ukagumuzana izindi sesa mu mucanga no sinakubujije n'uwavyanse kandi ndazisesa mu mucanga ya narinzi yuko icyo gihe wanwa inzoga ari navyo vyatuma bigukwegera mu ya je nari sage je none uramaze kumbona ntembera mu Kamenge hehe mbona gaki ndabizi vugisha ukuri nice je tunahirukana kera je kugira umbone nigumira mu rugo ntuje nkirira ubugari nkiryamira hama bikorwa nkabikora ibyo nshoboye ibyo nashoboye nkavuga ati mana one day nzobishobora bujyanye je kuva ntangura nije neditinga ibiganiro buriya ndafise ibiganiro bishika mu masetsa ko ndamaze deza nkora zirenga nije neditinga ibiganiro nije poster nije sharinga nije ndumu cameraman nije ndumu journalist uribayeko ushikuno musi imyaka irenga nararonka ukuboko kumu ibaze andakaze hama baca baza no kuvyonona baca baraza kuvyonona nagira ndonke burya umugore n'umugisha enza atangira ndonke umugore nye n'umugisha w'umugisha ubu nije noza ndatumira basatubi muri Swede ibaze ariko Starboy uri kurankwepa ukuntu burya abakunzi ba Buja Town TV ko baradukurikirana n'abakunzi biwawe barakeneye kumenya vy'ukuri byari byifashe gute kugira ngo birinde gushika hariya hose mwitangaze byiborera ico womenya cyo gusa bibi kibazo mu journalist wa mbere amaze kuronka convocation nyinshi ni jewe ikindi naco jewe ndi mu rukundo uzira bijya nyene uzira none kuba mubega mukunyishuza banzanira convocation gusa byari bigeze ko wibaza nk'ubu je ndi mu rugo nkaca igituma nakubwiye ati ntubwira abamenyesha makuru abagenzi cyo wibaza uri mu rugo kazubona isekezo ry'aba journalist bavuye ku mativa atandukanye nk'amativa 5 babahaye amahera nka conference de presse baje muri kukuvumbura bavugira muri micro ngo Starboy ngo bayeho ngo kukumujya ngo breba iki batwishuza man ego nazanye igipolisi ndazi amavideo mwari kuyabona garagara nazanye igipolisi terega natewe umenga baje muri conference de presse muri chambre yanje abajama bazindukira muhira ndafise n'inkovu mujama koresha umwanya mvumbuye muhira turagwana kugira basohoke gushika hagukomeretsa ndafise inkovu nuko itaboneka ngana nazanye inzobe ubu rero wasubiye kuronka uwundi mu diaspora ubu nguri mu rukundo sikuvuga ngo narose umurundi mu diaspora ndafise umuntu dukundana tu sinje kwigurisha hano sinigera nigurisha kandi jewe mfise indero y'ikirundi urafise umuntu mukundana ari ngaha mu gihugu ari hose kazimara ico nzi nuko ari umurundi ya nuko ari umurundi sinje kwigurisha nje kugira tuganire kugira abantu badushigikire bakurikirana ibikorwa byacu je kuntu meze umenye uko nyene ndiko ndavuga je ndi umuntu atinya kuvuga ikintu kubera ko mvuga ikintu kibaho wowe kabutinya kukivuga n'imbere y'Imana utatuye usaba imbabazi mana ntabwo izokubabarira igeza Starboy ni post heruka gushirwa ko nakoresha umwanya mu minsi heze yayishyize kuri status kuri statut yiwe ya WhatsApp avuga ati jewe na Starboy ntidusangiye umwuga Starboy akazi kiwe nako muri nako kurondera aba diaspora bo muri Saudiya nta kindi kintu ashoboye so ivyo kona yarabivuze umva ndakubwira ikintu kimwe burya ihene n'intama biri kumwe uramenya ati ni ihene iyi ni intama so ikintu gihari nico gituma nakubwiye buri muntu wese uramureka akora ivyiwe mugabo abantu bariko baradukurikirana hari byinshi baca bibwira none je koresha umwanya turatandukanye ivyo yavuze n'ivyo bazorabe koresha umwanya nanje bandebe none abazokwihanuzenye
bazotandukanya je nakoresha umwanya bivanye nuko yavuze ko tudasangiye akazi koresha umwanya afise uko akora nanye mfite uko nawe nkora. ufise uko ukora. kandi uko akora je ntago nobikora ni nkuko uko nkora nawe atobikora yarongeye ko wewe ukorera mu ba diaspora wewe ukeneye ukora akazi ko kwirondera abakobwa muri Oman muri Saudi. ndakubwira ikintu kimwe ndazi yuko abantu bamye banyagiriza ngo ngabo muri Oman Arabia reka ndakubwira abantu ba Arabia aho nabakuye Isaac niwe yarabafise abafansi kuri Isaac TV niho wabaroba. jewe rero nuna risanzwe nkora mva nkubwiza ukuri nuna risanzwe nkora rero public yo kuri Isaac TV namaze kuyifata kuno urabona ndanavuye muri Isaac TV yacisubira inyuma haza bayiva barakora biranka harabayishuma basanta biranka baragize shit gushika naho mbona ati burya hari ikintu nari imaze bivanye na kujya kuntu naguma ndabaha ibikorwa maze kuva muri Isaac TV babafana bari kuri Isaac TV barankurikira arabo bari muri Arabia Saudite abasista bacu uravyumva muri Arabia Saudite sikuvuga yuko ari ahantu hagayitse ntahantu hameze neza cyane kubera ko jewe yabamfise amafaranga umuntu atuma abantu bajya muri Arabia Saudite abigeme nogize ico ndamukorera hari abantu babayeho kubera abigeme bahariya of course kandi ugasanga umwigeme wahariya araguhaye ikintu ciwe atamutema mu bakavuga ati reka ndagufashe je ndibuka umunsi navuga nkora kuri Star TV navuga ati ndakumbuye inkoko mu kiganiro cyamuri umuntu yanditse muri commentaire uze kunyandikira ndayikugurira yarayingure na cingine ndayigura ndafata video ndayimurungikira kuva mvuka sinari bwagura inkoko bashayi ihumuye je ndayiguriye atari ujya wenkare bwo muntu uzenya bwo mukabari reka tuvuga ubuzima ukuntu bumeze so bisigura yuko uri bari abigeme bari za Arabia za Oman he aho bo bari hose barafatira runini ibintu byo mu Burundi haba muri filme haba hehe so je ndi umuntu rero ndumwe mu bantu nishimiye abigeme bose bari mu Barabu hehe bariko bararondera ubuzima kwera ko baranshigikiye baransapotinze ibiganiro byanje barabikunze so je naho mwo banyambika ku matwi bose ati nabasheri banje ntacyo byo babimbiye because ndaza akaciro kabo ndaza akamaro kabo ndaza icyo bamfashije ndaza aho banshize jewe so je naho bo bivuga ntacyo byo babitwaye so rero je nakoresha umwanya turatandukanye cyane hari ibyo akora je ntokora kandi nanje hari ibyo nkora tokora so ibyo birakwiye kandi koresha umwanya n'inshuti n'umuvandimwe neje twari ko tuganira ntacyo mupfa imigenderanire yanyemeze neza cyane n'undi amuhamagaye umvirize tuje tumeraniye fresh nta kibazo gihari kiretse ko nibisanzwe bya bintu nyene vya Starboy ni rafiki yangu mimi usinitie mu biti amabeze mimi sitafanya beze mu buzima bwanjye sinkunda ibintu by'amabeze nigira umuntu watanje faking life ngo mfise ibi nibi ibi bintu dukora twe kuri micro ndukwiye kwigira nk'abantu baba star turuta abasani mara tunafama tunatia madrid tunajifanya watu batari ngo brand big brand ivyo nibikenewe kuri no mwuga wiwacu dukora akazi nico gituma wa musheri wawe wakera Benturo Benturo wa musheri wawe akora kakafite bico mubona aburatanguye yavuze ati abantu tukora kuri no mwuga ngo turavyibushe ngo muravyibushe ngo muriko muravyibuha cyane ntibashize mwari abaririmbi ntibashi ariko uravyibushe nawe bo je nari nsanzwe mvyibushe nagumye mvyibushe so ikintu gihari dukora umwuga wacu tudashira ugomba gushira ubusana imbere ya jewe kuba nkora kuri Star TV ntago nifuza yuko izina ryanje ari ryo riduga cyane ndifuza ko Star TV ari iduga cyane kubera ko jewe Star TV nshobora kuyivako nkayiha petit sere cyangwa petit frere ririya zina ririyo kuri TV wa muntu niyagenda izina ryose azoba afise rizoduga ariko niyaja kuri TV wa muntu afise uruzina runini yahavuye ubundi azoja azokwita swata reka rero tutuza ama TV wacu azoduza abo basani ku buryo naho uzohava haje uwundi iguma ari TV nico gituma RTNB twakuze tuyumva RTNB mu bisanzwe izina niryo rikuze RTNB vraiment nta bantu bakora baba star novuga ko uwonze ni DJ Fanny abandi bose ntabo tuzi n'abakameramani babo nabazehe baranafata n'image zifisa amafu tubibona president rimwe yavuga wamushira inkovu mu maso president yarabivuze ngurumva ngugeze kuri image ya RTNB umenga bagushize inkovu mu maso yarabivuze so rero RTNB izina RTNB rifise inguvu kuruta abakorayo nico gituma gushika no RTNB wanakima kuri RTNB urazi ko acungwa n'abasoda bakomeye kandi benshi cyane so rero tuduza ama TV yacu kurusha kuduza amazina twigira abastari abasani badashikugara iki je bisi ndayurira ndaja hehe ndaja ku kasoko ndateka umusosi fresh nguri no mu babosi ngo bakorera ngo canke ngo baba muri chambrette
mfise chambre salon na douche toilette kandi mfise n'umukozi hari post heruka gushirwako n'umupromota w'umukobwa Nerinat ya postinze avuga ati ngo wigira ngo ugenda uravuga ngo ufise television en ligne ngo uba muri chambrette ngo ukorera muri chambrette bewe umuntu afise television en ligne muri chambrette ni reka tumwiyumve nawe ukaburi mu babosi mu ba CEO bafise television en ligne oya James chambre salon kandi Nerinat n'umugenzi wanje arabizi ko dukundanye kandi Nerinat n'umubosi akomeye cyane ujya mu mwubahe Nerinat uja kumukoresha ikiganiro aho umuhaye amafaranga akaguha inoti man umuntu uja gukoresha ikiganiro akakwita nk'inoti ya 50,000 kabisa Nerinat ubaho Imana iguhezagire nkubise 50,000 nari nzi uko nyumba ari naza kuronka agaciro umukozi ngaca ndamubwira ati ja kubotisha umuceri wawe netse ibaze sha andemeye umunsi cyo Nerinat n'umwana mwiza kandi bijya akora vraiment ntabwo ari umwana mubi arivugira kandi nawe ntavuga ntagwa banka Nerinat shara none uyu muntu afise aga TV online agakorera muri chambrette wowe umuzi we canke ni ozi aho usanga ari ozi irakoze ozi kandi afise biro hariya muri none kugira biro se bayiraramo none biro arayiraramo reka twumve Isaac arafise umugore sivyo Landry aba mu ka etage musi barinoji babana barinoji sivyo ni etage baba urumva Juste Gaël mperuka ba mu Gasenyi ariko Juste Gaël nta kibazo afitanye nawe nta musi ndumva Juste Gaël nta kibazo afitanye na Nerinat oya Nerinat avuga umuntu akunda kuvuga nta musi aravuga nabi Juste Gaël ariko aravuga nabi Ozi bisugura yuko yavuze Ozi ndamwikeka ndakeka kuko Isaac yararongoye abantu bafise amativa kuze akesi muga akesi muri chambrette akesi muri chambrette no kurongora yarigeze kurongora muri chambrette oya akesi aba mu akesi kera nto yaba mu nzu nini ubaba yarabaye muri chambrette hari amunutse kuvuga ivya kera Starboy reka dusubire inyuma gatoyi muri Isaac TV vyaje gute ukiri muri Isaac TV wari umaze gufatisha abantu wari ufise abantu benshi bamaze gukunda bamaze no kumenyera muri Isaac TV vyaje gute kugira uve muri Isaac TV nta gashara nahawe gusa byararangije ngiye batari kumpe barahevye baragaguha ho mu ari kumusohora mu nzu nabanko mu cibitoki ega nari kwideni ariko kiriya gihe barajyu iyo gihe narababujije amahoro barambuza n'amahoro na jewe sha ariko Imana niyo nkuru abantu barashobora gupanga imigambi bakayipangana na satani ari hagati yabo babwira ati kora kuno ariko Imana ikakiza kuri wa muntu bashaka kugira nawe ati nawe bitegure kuno yo hoho warishuza ukabona yuko ayo mahera hari bayakwimye canke abanyaboneka barankina imitwe baranzaniye amafaranga mu secrétaire ambwira ati vuga ko waronsa amahera usinyira igipapuro ndamubwira ati nsinyira igipapuro ko naronsa amahera sijengira nandike guca anya inyuma y'induru navugije bampa amafaranga ubu baraje kuyandika ngo oya ntiwandike uko wandika ati vuga ko atadeni to gufitiye iyo mvuga ko atadeni mafite bacoca kuri ikiganiro bakerekana gwa rupapuro baca barakora ikiganiro muri Isaac TV na Delicia bavuga ko atamahera bamperanye na Delicia numva ko bari bayaguhaye bari bwame na Delicia arabishigikira nikafika na cheza system na Landry reka du telefone Delicia surprise umva ukuntu bambeshera ndiko ndarira abafana bari baje batanguye kumva ko aturi kurabeshera Isaac kiriya gihe ari umwami ku maviews yarakaze kandi abantu baramukunda nikapigia simu Delicia uremeye yuko munyagiriza ariko bamaye amahera kandi uzi yuko nawe utarayaronka birasetse cege Delicia twasuye kuvugana iyo mwamutelefone muri mu kiganiro na Landry Landry yaramfashije je buri umuntu afashije ntago nigera ndavyibagiye même si naho hogere undi munsi akazi iki umva ndakubwira ikintu kimwe na Sky gusa barundi si bose turakwiye guhinduka nyene mantarema kubera ko uno munsi nimba umuntu agukoreye ikintu kibi ari inshuti yawe menya ko ibibi ni byiza uzosanga ibyiza ari byinshi kuri ibi so iyo umuntu agukoreye inabi mubwira ati urayinkoreye même si nawe rega uno munsi je nshobora gukorera inabi je Starboy reka basi dufate neza ndashobora kuguha 30,000 ndima nguhaye 30,000 shima Imana kwanza Imana wakoze kumaye amafaranga kuko ayo mafaranga 30,000 yari no guca kwa kapiteni akagushikira wewe
bisigura yuko Imana ifise inzira nyinshi icishamwe ayo mafaranga iki n'iki. So buriya umuntu rero gukoreye inabi muri inshuti menya yuko inabi zitegerezwa kuba nke kuruta ivyiza. Shima ivyo yagukoreye vuga ati meme sinaho bibaye kaciyemo I'm sorry. Je umuntu ankoreye inabi mvuga ati naho nkoreye inabi ariko warankoreye neza. Ariko mu bantu banakugiriye neza Isaac arimwo. Respect kuriwe kuko niwe yatumye mbajewe. Twibaze ko imigenderanire yanyu na Isaac itahereye harya ibintu bimeze neza. Cibane fresh. Uruguruye Star TV, Star TV bon irakoze cyane abantu barayikunze barayimenyereye baraje kuyiraba baragukurikirana cyane kuri uno mwanya ngufise 48000. 48000 baba subscribers. Nivyo gushimira Imana tuka ntivyoroshe. Hari n'abasani benshi bakoze kuva kera ndusha bumva iyo ubonye rero abantu bagushigikiye nico gituma je ndumva nogira ikibazo ariko hako hagira ikibazo abantu banje. Kubera ko abantu n'abantu bazima burya kugira abantu ni vyiza kubera ko urashobora kubaho kubera abo bantu ndetse no kugira abansi ni vyiza kubera ko umwasi aba ari umwasi biterambere ryawe ariko uwo muntu aza kuba umwasi nawe ukumva umenga wokora kugira akomeze kukwanka mugabo umenga uri muri ligue n'umwanzi wawe mugabo wewe ntago wishakira inabi ashaka inabi kuri wewe ariko nawe ukavuga ati reka mpambane paka ndamwemeza ugasanga wa mwasi aratumye nyene abapiro ikomeye cyane mu buzima bwawe. Bujyanye kugira nta nubaho ufise abantu babakunzi gusa hari igihe atacugeraho birasaba yuko ugira n'abansi kugira ugere ku kintu wifuza kugeraho. Na cyane nihe objective Starboy yarafise canke target yarafise mu kugurura Star TV? Nari mfise target yuko nzohakaza abantu benshi cyane ariko mu gihe nzoba narateye imbere ariko n'ubiyo ndotira cyahari kubera ko ejo nshobora kugenda nkakaza uwundi canke ejo nkashobora gutera imbere mu buryo mafaranga canke nkaronka mu boss aza kumenamwe inoti tugakorana akaba partnership ikomeye ama tugahereza ubuza abandi bantu tugakorana kubera ko nanje ndaruha mba nifuza abandi batera imbere mba nifuza umuntu azovuga ati Starboy niwe yatumye ngera hano je umuntu azoza tugakorana vraiment sinzomumara amazi kandi umuntu tuzokorana zotuma ngerageza abo umuntu akomeye kunduta. Isaac yaragerageje kumpushinga gushika naho akaza kare karandekira tere ndakora umva bwari mu buryo bwo kumpushinga kugira nanje mbundi muntu. So ndabimushimira ndashimira n'abarundi muri rusangi. Urabona ko uzohava ubishikako urabona ko bizohava biba nzobigeraho no munsi maze narazanye imipira yanditse ko Starboy the ship n'inkofero ino nkofero nambaye nifuza ko izoba double company nini nzorondera umva nifuza ko umunsi umwe nzagira company kuri imipira yanditse ko Starboy the ship company nini ibyo byose ndiko ndiruka no kuntu no bigeraho kandi je ntabwo bamfise mu buzima kubera ko n'inyuma ya zeri rakora je ntabwo bamfise kubera ko maze kubona ibintu byinshi Imana inkorera maze kubona imigambi myinshi y'Imana iranguka kuri jewe bisigura yuko nibindi bizogenda neza cyane of course kandi avyizeye kandi wizeye Imana ntigera mara ibyo niko vyanditse muri Bibiliya naho ntazi aho vyanditse. Apart ya Star TV hoba hari ibindi bikorwa biri ku ruhande Starboy akora? Apart ya Star TV ibindi bikorwa nsanzwe nkora nsanzwe nize hydraulique twarize ibintu byo ndashobora ndazi gucapa ibintu by'amaplan ndashobora kudesina plan nkagukorera conception wanashaka n'inzu nkayihagarika inzi kamera neza cyane ibintu byo kubakisha amazu amaplan ibyo ndabizi kubera ko nivyo nize ibintu by'amalimentation no potable assainissement ibyo byose ndabizi meme sinaho tutabironkeramwo ubuzi ari uko biri kose biri damantete je nize interna kuva mu yindi gushika ndangize. Narakoze cyane narakoze kandi n'ubu turacakora. Ndagushimire cyane Starboy ndagusaba ari nako kabazo kanyuma umbwirire ugire ijambo umbwirira abakunzi ba Star TV abakunzi ba Starboy n'abakunzi ba Buja Town muri rusange akajambo batekerera. So ico notekera abakunzi ba Buja Town TV nuko batokora subscribe kubera ko baje gukora subscribe gusa nuko batororera Buja Town TV batarakora sabone kubera ko jewe murasanga mfise nka 30% y'abantu bankurikirana batarakora subscribe avuga teski kandi namanagiye abantu gasanga mfise telefone ariko araraba indirimbo nke MB data basanga ntaragira sabone je nkaca ndayishirako kunguva ati oya vraiment indirimbo zura zikuru n'akakantu rindi iki kugashirako ako kagufasha buri gihe ashize ku ikintu cyo kibona. So
abantu rero bakurikirana Buja Town TV nimba koko barakoze sabone bakurikirana ibikorwa by'iwanyu uno musi nturonke 10000 ejo uronke ibihumbi cyane uno musi nturonke 20000 ejo ucukubita shit ngo 50 views ngo 200 views kwirikirana regirerema ibiganiro vyose bica kuri Buja Town TV abakunzi ba Star TV je naho mutonshigikira ariko mushigikira abarundi muri rusange basi je mutume mushigikira Buja Town TV basi je mu ndeke mushigikira umurundi mugenzanje dushigikirane nigo rukundo jewe naho wonya nkariko sinumve ko wanse mugenzanje babikwiye tu wera ko je mbaye ko bugombe bw'Imana nubwo wonya nkari gihe Imana yo nkunda mu burundi buryo so dushigikirane muri gwa rukundo bazi baba supporting je nta mutima mubi mfise ico nzi ico Imana tu irakora na cyane cyane mwanya wayo ugeze irakora dufise abantu bamaze kuja hanze tutari tuzi ko azoja hanze bari za Canada kandi ari umugenzi wawe yagiye muri Canada yari umusazi umugenzi wacu twese yajya mu Itayinga nta makuru mfise Imana imuhezagire cyane muri Canada reka ndagushimire cyane Starboy ku mwanya waduhaye ukatwitaba muri Buja Town TV twizera yuko n'ikindi gihe nitwagutumira muzotwita jemba mpari bwira ko agaciro gusa ibintu biragenda neza thank you shimire cyane umuntu ariko arakurikirana Buja Town TV muri kano kanya ndababwira ngo turabakunda cyane gumana natwe ciao ciao